Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe muri ko murakurikirana Dikobu TV. Ndabifuriza kumererwa neza mu mihingo yine y'isi aho muherereye. Jewe nitwa Peniel Ndagijimana nkaba nje hano kugira ngo ndabashikirize inkuru imwe mu makuru ariko aravugwa hariya mu gihugu ca Kenya. Nkuko musanzwe mubizi, iyi ni televiziyo ibashikiriza amakuru ariko aravugwa muri diaspora y'Abarundi na cyane cyane mu mihingo ine y'isi. Kuri uno munsi kwigenekerezo rya ndwi mu kakaro hazindutse amakuru acana ko ku mbuga hwaniro avuga yuko hari abarundi bagera kuri 26 boba bafungiwe mu gihugu ca Kenya. Ayo makuru rero akaba yabeshujwe n'igiporisi cyo muri Kenya, aho bavuga yuko ayo makuru atariyo na gato, Atabarundi bafungiwe ngaho mu gihugu ca Kenya ngo bazira imigumuko iriko iraba muri ico gihugu. Hariya nkuko abishikirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hariho urwandiko rwariko rurahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga yuko bivanye n'imigumuko irikiraba mu mihingo itandukanye y'igihugu ca Kenya ko abarundi ari boba baza imbere mu barundi bafunzwe bazira iyo migumuko. Ivyo rero bikaba byabeshejwe n'igipolisi cyo muri Kenya, aho mu rwandiko basohoye bavuze bati ahibambewe abarundi ntibarimwo mu bantu bamaze gufatwa bafungiwe ngaho muri Kenya. Ni mu gihe ayo makuru atariyo yari muri urwo rwandiko bavuga yuko rwasohowe n'igipolisi ca Kenya, yavuga ko abarundi aribo bafata iya mbere mu bafunzwe hariya mu gihugu ca Kenya bagirizwa imigumuko. Ni mu gihe muri urwo rwandiko bari batondetse ibihugu bigera ku 9 byoba bifise abantu bafungiwe muri Kenya ngo bazira imigumuko irikiraba muri ico gihugu ca Kenya. Hariya bari bavuze ko Burundi bufise abantu 26, baravuga Republika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga Rwanda, baravuga Somali, baravuga Uganda, baravuga Nigeria, baravuga Somaliland, baravuga n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko amakuru yo kwizera nkuko hariya muri Kenya mu gipolisi bamaze kubishikiriza, bamaze kutubwira neza na neza yuko Atabarundi bafunzwe hariya muri Kenya bagirizwa iyo migumuko. Nigiki ushobora kutubwira hariya muri commentaire? Nitwa Peniel Ndagijimana, mubandanye mukurikirana Dikobu TV ku yandi makuru meza nkaya. Ciao ciao. Diaspora da Bazira.